Okay, bakunzi ba Stone and CYCY, today we tugarutse muri chapter 2 as we promised you. Twavuze yuko tuzoza tubashikiriza ibijanye na industry y'u Burundi n'abaririmbyi benshi n'abastari bamwe mu bijanye n'ubuzima bwabo, ariko twatanguriye kuri chapitre 1 tugiye kuri chapitre 2 y'abo batipe ingene ari babiri ari Stone na CYCY. Uno musi twashitse aho baba ibaye ubwa kabiri. Rero uno munsi nageraho nyene ntabateguje kugira ngo tubashe kugira iki kumenya ingene bameze. Yes, hello. Aitwa ni CYCY wa Stone. Uno munsi ndakuvumbuye. Rero winyegezahe bana. Yavuze ngo afise amasafuriya yo muri Dubai, ngaya murayabona. Natubeshe rero bwa buzima bw'abastari bavuga ngo twege dufise ama hotpot 80, ama hotpot 80 ubunda kubona niwinyegeze neza. CYCY abakunzi banyu babuze ngo aba batipe barafakinga life. Uno munsi rero uriko uroza amasahani biboneka ko ari wawe. Mbe uba muri kuri umuryango ujya munsi sinakubaje uba kuri umuryango canke kuri ujya uri hariye. Uri hariye. Ndabona n'ababanyi banyu hariye. Uno munsi ndaza kubabaza ingene mu faking abantu mukababesha ngo twege ngo turabastare batinyise. Be CYCY. So umwana mu bintu k'Imana. Reka kwanza kubaza Stone. Nta ma hotpot mufise. Turi na kandi zikwiye kujya yene muzizi. None izo hotpot ntimora muzikoresha kuje ko mbona imwe nga. Kwanza mbere iyo nyisi novuga ngo irimwe muzo dufise ko dufise ni zine zirukwazo izina zo zari zambere. Bakunzi ba Stone na CYCY uno munsi nizo hotpot baraza kuzitwereka. Hama hari Stone ari nga. Stone reka basi mvuge buhoro ntaba nyumba. Hama umviriza reka dukora ivyunguka. Uno munsi naronse umu diaspora yampaye nimero acavuga ni we ni washika kuri bajya batipe. Izi nimero zimumpere CYCY kugira tuvugane. Sinzi wo bivuga kwiki? Nashaka tuvugane kihanda. Ivyunguka none nimba keneye urukundo hari ikibazo. Saka kumwegera. Ndagukwege none nk'uwo kwironkira uru diaspora rufise inoti kumuruta Stone we. Vraiment iyo badushaka inoti. Tuba tugiye kuzijya kera. Ni kuvuga we inoti ntayo ukeneye. Inoti za diaspora. None umuntu kuvuga CYCY wowe uri kuratubesha kuko abakobwa benshi turaze bana gahunda zanyu bana. Ayazanye ari kuvuga ati ndagufana. Ndakundi kuvuga byawe apo sawa. Ariko ayazanye avuga ngo Bwana Stone. No munsi bana. Ni mivumburo ya danger Bwana Stone ndakuramutse kwanza. Azaye bien. Akira basi mikrofoni Bwana Stone. Utuvugishe na gatoyi Bwana Stone. Yeah. Urabona gusiya ko nasima bitete ngo atuna ma hotpot atuna manini. Oya kijya gihe urumva sawa umufuniko ni wanini kwanza uwo. Ni safuriya. Uyu mufundikizo urashobora kuba ari iyo hotpot imwe gusa ariko urumva hama Bwana Stone ndakuramutse kandi bugira. Yo ni sawa umeze neza urakomeye. Ndameze fresh kabisa. Urazi yuko twari dufitanye gahunda ariko sinakubwiye umunsi. Gahunda ni ya chapter 2 tumenye Ndake byo tubumbuwe sasa. Uno munsi ntakuze ndababwira kugira mwiyambike amahuzu meza. No. None atabanga kwera gahuzu wambaye bakita gute Stone? Akayungiro. Nibe ari muzu mwashonesheje muri ya misegetera leta yaduha. Nida kuyishonesha siko tayeri. Uri mutayeri? Kumbe Stone aratwika bazi. Kujikatia tu ya bara tu na nafana jikati. Famira kazi ndakiwa. Stone. Fata koropa. Wo uri tayeri bya vrai? Ndashaka gukoropa. Aba diaspora kenshi bakunda gushonesha impuzu. Ndakurongera ikiraka. Aba diaspora bakunda gushonesha amakoti yabo ino nyine muri Afrika. Aya sindashika kugwego gushona ikoti. Wowe ushora gusa akayungiro. Amapensi nyine n'ibyo amakoti buri masindashika kuko kwego. Stone ni mume basikari wasitwicare kugira ngo tuyage.
Bajya imbere y'umuryango. Bakunzi ba Sisi na Stone, uno munsi twahishikiye kandi ni kuri ni wabo, uno munsi nishikiye wabo kabisa. Nishikiye wabo. Karibu kandi. Turi wacufata amazi yose. Wacufata amazi yose yo gukoropa uyogesha amasahani. Turi kumenya lifestyle. Amazi muri iki gihe aragoye. We rero ni wonona amazi ntubwire umugabo ngo aje kuvoma. Bakuzi bacu reka dutangure chapitre ya kabiri mu byo mwumvise muri chapitre ya mbere. Kubatayumvise bashobore kuja kuyumviriza. Ni ikiganiro cyiza cyane kandi ni ikiganiro muzokwama mukurikirana gifise amashapitre amwe mu bijanye n'ubuzima bwo muri industry n'ubuzima busanzwe. Ingene usanga abaririmbyi benshi badufakinga life, how they live. Rero dutegerezwa kumenya byinshi. Uno munsi Stone je namusanzagira korope ndakiyo. Wasani wora muja hiyo mukaca mubesha abantu ngo ni mukoropa. Stone no munsi na muvumbo yagira koropa. Zara ndagufasha kurongora wowe yica hoza gose. Ama Stone ndakwana mbaza akabazo kwanza kambere. None ko mbona ubuzima bumeze neza mu bantu heza ariko mukananirwa no kurondera umukozi. Ukazi nubona yuko ari kurusha madamu hakiri. Oya. Nuko mwese none meko atani ndekoropa none. Yabisigura ati rero ega ndabiro basima bati ngo umufasha. Umufasha sio kuko tukuzariye umuzuza abana. Umufasha yabisobanura ati kama kwa kosha masani we koropa. Kama kwa chagua mcheli na wewe tie konga moto. Nyene kugira ngo murire kumwajukisha muacha abifanye yeye peke. Jowaza kimaza kosha masahani. Achagenda arakoropa. Baada koropa chacha. Achetanga tutakula saa 9. Lakini umwasha tumika kingine turabitumikia cyari moya usanga byo turira wa mwanya. Impamvu rero tutakoresha ubukozi sukubera ko like chamberambe kwana amafaranga tworonga yo kumwemba byanyaje kwanze kuvugisha ukuri kubera ko like inzu yani nyumba tunayiripaga urumva turapanze kandi kuba dupanze biba bisigura ati rero ni turakora tukora amajukumu mengi kandi ikindi naco twe twanze no kuzana umukozi kuvana muna kiri umwana mutoya kubera ko twanga yuko urukundo rwacu goja ku mukozi juba kugisokuta n'abatuto banapendaga mutumishi kuri kwa tawazazi wake juba na shidapa yani junde bana shidapa hoja so niyo mpamvu twaje tuvuga ati rero nta mukozi twebwe twokoresha kuko ntabwo turi binebwe turazi gukora twese turateka kandi ntabwo dukora mu biro ntabwo dutonda ku kazi lendi gushika dimanche wapi bro yani ibintu nk'ibyo aho rero reka tumwumvirize sizikungo abagabo benshi kubera gutinya kuriya amahera abakozi barashobora kwivugira byinshi bakavuga impamvu zidasobanutse reka tumubaze sisi wewe ntiwigeze umubwira umugabo kurondera umukozi canke nawe wabifashe ko umugabo wawe wabitubwiye so narifashe kuko umukozi itambere uvuze uramuzanye ni wa muntu ucuba vuga uri kurakora shanta nadutakariza umwanya shingenzi no kugira uramwishura umukozi itambere uhuriranye n'umukozi mwiza akishira ku mwana cyane kujya kuno umwana ashobora kwita abavyeyi akabako umukozi Muna arabyanze umukozi nawe nabishaka ugasanga umwana agiye gukunda cyane umukozi ugasanga urukundo yereje abavyeyi yereje umukozi so ni ikintu gusa sisi yarigeze kubivuga ego narigeze kubivuga yarigeze gusaba umukozi akira kabebe akigifise ndariko akija kuvuga muni amaze hafi y'imisi 2 umenga avutse acavuga ati ngo tumuronderere umukozi nabona kumengara kinewe mugabo kuco gesisi wakina muri Rukundo TV amumva buri munsi mardi mwakora mardi na vendredi baja muri shooting abantu n'umwana nzandamuje ko goja mubya ati nta mwana azojana muri shooting acha rero nukurondera umukozi ambira ati aya jewe nzoza ndamurera nyene ibintu nk'ivyo abazagera muri shooting umuntu agifite imyaka 3 imisi amezi 2 naramusigarana nkamwambika pampers nyene ibintu nk'ivyo Yose kandi yanagumva nkamwoza kandi siyava muri shooting asanga umwana asinziriye no masala nimbubona namuni ahunda cyane kuruta sisi ibyo narabikoreye sasa rero nico gituma Yesu grati karamuriye mada kazora kamugene ganye naritanze cyane kira kintu cyose cyaza ko kigufira uracitangira umva rero ugacema ngombwa rero yuko tuvuga ati sasa iyo umaze kuzana umukozi
ari uruhara rwawe rumwe uca wibagira nk'umuvyeyi canke nk'umupapa canke nka nyene urugo nyene ibintu nk'ivyo njuvuga ati umukozi arahari umukozi ashaka akore vyose ndutakiriya umukozi arahari uca ufata umwanya kuguma kuri telefone ugasanga umwana ntabwo kumureza bwa burere bukwiriye so that's why twavuze ati rero twese turahari kandi ntabwo dukora imisi yose kandi ntabwo turakorera rimwe ugiye uyu munsi je ngendejo bisigura ati ari umuntu umwe aba yasigaye mu rugo nyene ibintu nk'ibi okay ntara shire kibazo cha kabiri ngira shire comments ngaho nyene ngenaho no kubahanura abantu ego ibyo bintu birashika ugasanga urukundo rw'abavyeyi bose rumuje ku mukozi bivanye cyane cyane n'umukozi kuko hari umukozi nigeze kubona video yo muri Arabia Saudite naho bavuga ngo cyane cyane abarabu bafata abakozi nabi rego sha video ni umunyakenya kazi yavuye muri Arabia Saudite bakimuherekeza kuri indege abana bararira baravuga twebwe no kwiyahura urumva yuko bari bafise exactly paraporo y'uko abavyeyi urumva nuko rero abantu niturabe ingene tuzoza tubonye yuko atabintu byinshi bidifatiranye turabe ingene tuza twikorera akazi twenye tukiyegera rego cyane kandi nanimba ari abantu bashobora kuba bakora nko mu biro urabona nk'abantu baba bakora nko mu biro sawa uzanye umukozi babisona ariko muzanye ujya mukozi akuzi neza ati menshi atoka yani kama nitatoka ku kazi yani isaha zose nza kuba ndi mu rugo yani ndauspenda mtoto wangu yene tuenjoy tunani tutoke tufanye yani tumana umwanya munini kubera ko burya ukuntu kose umukozi ashobora kuba ari n'umwana mwiza ntabwo yo bazi intumbero ya nyayo y'umwana wawe iyo bikuwaki nacho gituma tusanga umwana sometimes yani atwe comportement za wa mukozi kujya mukozi nawe afise comportement za hanu ya java ugacu usanga rero ngo umwana ukumwitikirara ngo umwana ntandero umwana n'umuraya umwana n'iki impamvu kubera iki waretse aregwa n'umukozi umukozi abari we azaramurera akamuha n'uburere yani ibintu nk'ibyo that's right reka rero tujye ku kibazo nuvuga ko ari kibazo cya kabiri Stone buri munsi ariko be uri kurikwega cyane buri munsi wa kabiri iyo nje ngaha kenshi nsanga uri ngaha be Stone ntakaza fise canke Stone arezwe n'umugore canke hari ubundi bufasha that is right nigeze kuvuga iryo jambo naho bamwe bataryakira neza ariko umugabo n'umwihagarara ko akavuga maybe mfise business somewhere ariko sinakora muri senga injiza amafaranga menshi arenze aho je ninjiza ni kuvuga rero Stone ntakora inde oya mvuza nisi sinjiza amafaranga menshi arenze aho je ninjiza ni kuvuga rero wewe ayo winjiza dukeneye kumenya exactement ko ufite akazi ndagafise ako ntabwo nkora mu biro ariko rero na Stone yoshira dread mu majana 2 ngo yobura akazi sasa silikwambia sinamuvugi wewe none sinakubye ko umugore wanje njiza amafaranga menshi naho akora muri senga sinibaza yuko ronka amahera yo kuri inzu yo kuri iki ariko oya umbira jewe fise naje ndakora nanje ndakora muri Nick Drip bakunzi ba Stone nsisi murabumva murabumva ko bavisa akazi ndakora muri Nick Drip bazana amanyanga ngango nakazi bafise uno munsi batubwije ukuri ko bafisa akazi oya akazi turagafise akazi turagafise ariko umuryango wanyu ubayeho neza kwere umugabo afise akazi umugore akazi ariko bose no muhira bagahurira ku kazi kamwe nuko do yivuze niyo ni kuma chapitre 3 muzoma secret y'ingene mubayeho kugira naje oya ahubwo chapitre 3 ndagutere n'icyumviro igihe chapitre ya mbere twaravuze yuko bizataraje gucunga ubugari bunini kuko ari abantu me wozoza n'abantu kugira ngo bihinyuze tubacumbire duteke muri ngaha bazese kwiyemera ego je kubera ndabapime neza ubwo bugari ubwo bufurije nzobwigurira ego bwizanire ego ubyizanire nje nzozigura kugira ngo ebana uce wizanira n'abagi ari nije nzotangura gufungura uzozanye n'abagi kugira ngo gitse yene umaking sure nyine yuko okay reka rero tungire ku kibazo cya gatatu Stone hari amakuru maze Misi ndiko ndumva navumbuye gusa nganda zinibonshika ntegeza ukivuga kandi n'ukuri ndagifite uwanje Stone ifise amakuru navumbuye yuko wewe ufise mushika muri Canada Stone shaka ngizo kuri Stone kandi mushika ni foto yiwe ndayifise turamaze no kuvugana kuri video call rero wewe ni wahisha abakunzi bawe ebana bacha bandika muri commentaire bakavuga icyo kintu natwe twari tukiye icyo kintu wowe ukivuze ki
reka ndakubwira ikintu kimwe bari usibye gusa na mushiki wa Jeff na background nziza cyane yari umuryango nkomokamwe n'umuryango wa nyawo cyane special umwandi ko ndavugira ibi bintu nyene bise petite sœur aba muri Canada none bisanzwe byohoda ni mwijoro none ni mwijoro ege dufise bashikacu wari mu Kirundo ariko mu Kirundo wowe mu Kirundo acha Kirundo urazi toni imwe yinuze reka ewana 50 uvuze ko ufise bushikawe muri Canada ariko ni mpamvu nabanyije ikibazo sone afise akazi nari ndafite amaziko bari mushikawe ariwe novuga manager wawe canke nde muri support zose sorry oya cyane ko unashima kwa mushikanje acari nari aracari na mushasha yanza atatumika ariko gusa kuko yambwiye hari aracari mushasha aracari mushasha ariko nimba kuko uvuze ko ufise amakuru umunsi uzokumva ngo yatanguye gukora unafikuna kutana mu nyumba yetu yani atakame yani hakuna kamera kubwa hakuna nini yani utafuka unasema nyene kama tuko ile familia atupendanaje ayo gusa twebwe ikibico nyene ni hizi ko nuko umuryango wacu nigeze kumuvugisha ariko sinamubajije byinshi atanyibutse ko ari jewe ariko urumva narumvise muri byinshi yambwiye yuko ari mushasha hariya ni mushasha noza amakuru neza na neza kugira menye mbese toriyo bafite mushiki bari muri Canada ntagire na kamera bacu y'ibihumbi amajana 5 oya bari nakubwiye turi kuri kamera twebwe special ibintu biganiro byo kwicara turi stone NCC atabandi bantu bari ku ruhande ubunya wowe wari ubuzima bwa nyabwo ubu bari ubuzima bwa nyabwo stone na CYCY akabazo k'amatsiko ariko nakabazo gashobora kubatungura benshi ndakabagize ariko mba mfise impamvu nakibagize stone na CYCY mwiteguriye guhebana ryari gutandukana mvuze gutandukana mu wuzi mu cyongereza bavuga to break up mwiteze gutandukana ryari uyu munsi gutandukana bya cyane mutashwara uyu munsi ega mvuze uyu munsi urajya kwa nini iki gipindi muragipostinga kandi umaze kugipostinga uza kukiraba uyu munsi aza kuba ari uyu munsi n'uzokiraba ejo azumva ko ari uyu munsi uzokiraba nyuma y'imyaka 10 avuga ko ari uyu munsi uzokiraba nyuma y'imyaka 100 azumva gise ko ari uyu munsi nyene nakubwenge sisi we nawe ukavuga kivuze ki uyu munsi nyene sinzi je nashaka kivuga canke wumvise ijambo gutandukana uca wumva ku mutima ngo oya je nashaka kumva ku mutima ngo erega sisi ko ari kimwe nanje nabwo ari favela ngiriye oya bari nasize afite umuryango waje akomoka ngo ega nabwo ari imfuvyi cyangwa acagenda kuba mwibarabara none tuza ahantu kesha abantu beje kuda kwibeshera aho hantu nkaho umengo ingo yani ni kumwangania oya ariko rero kajambo vuze ushaka gusigura yuko umuntu umutwaye ari imfuvyi naho umuhohotera oya kenshi ari abantu usanga badafise aho baja agaca gusanga n'umugabo amufata nabi akabutwara nawe kundi nabayishakiye avase basaminde ndawapi ndagangania tuwapa bakubese ni kwiyatiririza nga so sisi rero ntabwo ari favela yangiriye kugira ngo abane nanje babisigura ati rero ni byo ngomba kuvyubahiriza kugira ngo wamuso gutandukana nk'ubwira uvuze ati ngo yuko kujya kubona uvuze ati tuzotayani turatandukana uyu munsi nyene bihoreho ariko rero tugiyemo na conseil gato uvuze ngo umuntu mu bakobwa cyane abakobwa iyo usanze umukobwa ari imfuvyi aritaho umugabo naho amukorera ibibi kubera ko adafise gusa sinibaza yuko ari abakobwa bose ari abakobwa usanga bafise their right okay usanga bavuze jewe ntumfata nabi nufuma nja kuba muri famille cyangwa nkajya kuyerera hako ufatwa nabi umva rero mugerera ivyo rero isi afise umuryango wajamwo ariko ntabwo yitwara nk'aba bagore b'inzererezi kurabona umugabo we batandukanye n'abandi ukuntu ateye niko kuntu agaragara uvuga his life background ukunyene nk'iyi n'abantu yarongowe hageze ntabwo yarongowe naba bantu usanga bagiye kurongorwa kubera ko babuze abagabo bakarongorwa kubera ko biseba ko bihutira yani ubutunzi nyene ibintu nk'ivyo hoye yari uri wakana yani anaolewa nyene kuko niyo mpamvu yatanguriye mu busa umva yatanguriye mu busa twatanguriye yashize mu busa atakazi ngira ari na wana ari hinzu mu bisanzwe ico gihe
amezi 3 ya mbere afi ane. Impamvu nabagije ikibazo ni kubw'ikiganiro ca mbere twakoze. Nabagije ubuzima mwaciyemo murabwira abafans banyu, abakunzi banyu ba Sponensis. Nashimye kubabaza iki kibazo kuko uravye ubuzima mwaciyemo mwarihanganye kudatandukana. Ariko sinibaza yuko iki kibazo nari kukibazo no munsi kikabatungura kuko mwebwe mufata nk'ibisanzwe kuko ubuzima bwanyu bwose mwabanye mu buzima bubi mwahebanye gute muza kuhebana mufise ubuzima bwiza. Ega n'ubundi nyiko biba bisaza. So waraje nka Sisi. Cenga Sisi yarigize kumbaza ati urankona cyabwisha kibazo burya kiranagoye cyane. Yagoye kwishura. Ncamubwira burya nta muntu akenya amenya yuko akunda. Chunga nipate franga ndone tabia. Nawe warachunga upate franga upate yani turonka amafaranga kwa amatumenye ingeso yawe. Urumva kandi mu banogira amafaranga ntabwo turana abamwona nta mudugu tamu rugo rwacu na biki. Exactly. Yani baada y'umunsi zo tumaze kubaka etage tufise ubuzima bwa bien. Ahama mukabona rero turacari kumwe na Stonensis. Ucuvuga rero gite bwabo ntabwo bari bakundanye ngo kubera ubukene ngo banategana ngo acane ikambe linyegeje muri umwe. Franga zikikosekana mmoja anakimbia kwao. Unaona vya hivyo. Lakini franga ndo zinaonyesha exactly kama iki kintu cyane. Kama Stone hariya kandi kabazo k'amasiko uko ndakunze kumva cyane iyo watwaye umukobwa iwabo bifite bateye aba hariya kandi kanyegeje. None be wowe uza amasahani gutandukanye biye kuzoza mu nyuma. Ya iyo ni style yiwe. Urumva jana kuze rutangura kubiko ntigeze bishika kuva mubana na Sisi iyo mubuze akantu mu nzu ukabwira Sisi simbira muhira kujana n'iki cyangwa n'iki muhira he ngiri wabo wavuze yuko kwaka mu Sisi ako kantu ntikara Sisi na majivuno yake uyu yokwemera akanafa kubona ngo umugabo we ngo arasevye uyu hapa yewe gaye hapa Yose waeta yimwambiaga jua haweza akabifanya rero aho hano abagabo murahumbiraho urora pana ngo mukenye umunsi wa mbere wakavuga kwihangana byakuwaga gusa kimwe cyo gusa jewe iwacu vraiment ndashobora kugenda muhira ngatora yani ibintu biba bisanzwe bihari nk'ubu stockage ndani bagira ata amafaranga dufise ndashobora kugenda gutora muhira iwacu ariko n'ubundi sino namutuma jura pe najua haweza akaitika umva ko jemba ndi umuntu ngagenda muhira nyene bari bisanzwe kuko en plus nyene kugabura umugore biba biri ngombwa kini ngo Sisi atoke hapa aende kwabo kiragora ndio kutanaka bana bikupatia siku moja batafuka wanasema imyaka ine yose tumaze ngo barakagabure kaja kagabo kimbwa ayo ni example akiri sedo gisibako atakama bya kuaga rero ngizo kone birashika abanyafrika kuko ibintu bishikira tagwa abanyafrika sasa Sisi ngo ni mutume kwa Okay, Stone dusimbuke ukindi kibazo. Stone hari amakuru amazi iminsi ariko aravuga n'ikiganiro nabonye wakoze muri juste muri Senga Media. Nabonye wakoze ikiganiro kubyerekeye ifungwa ry'umugenzi wakoresha umwanya bivanye n'ibintu numvise y'amakuru muri Saudiya twovuga n'abakobwa bo muri Saudiya ko basigaye babita diaspora. Nzanumva yuko koresha umwanya amazi iminsi yarafashwe yafungishijwe n'umugenzi we Andi wa ACTV. Bivugwa yuko Andi yamwitwariye yamufungishije ku buryo koresha umwanya yashatse gushira amabanga yiwe hanze. Bewe woba ubizi kwiki uburyo ukoresha umwanya yafashwe arajya gufungwa. Uko numva ngo ukoresha umwanya yakuwe kwari bari ko kora ikiganiro ajya kumufunga ihuti hoye. Bewe wowe ubizi kwiki. Oya je koresha umwanya ntabwo nigeze menye ko yanafunzwe. Ahubwo mukobwa yatumye uyo mukobwa zinanye na Ambi niwe yabimbwiye yuko koresha umwanya yafunzwe. Kumva koresha umwanya ntabwo yigeze abimbwira kwera. Abona sasa rero umva nene ibintu by'amahera kandi ibyo nyine nibyo dukeneye kumenya ibyo mahera byagenze gute urabona ngo umukobwa yamuruwikiye amafaranga andi bakundana kumva amaze kumukundira amafaranga andi bakundana andi atagira iki muca makenye narayamujya sasa ari umukobwa wewe yani akwana mudai 3 zingine nazo ni bila yani bija uvuga tereka ngoreshe wanje ibi nibi sasa rero giye Andi yagomu asha aragumuka ati nayo amafaranga ntabwo aza kuyamuha agenda sevya umukobwa iwabo yuko ngo ayo mafaranga yose niyo yamuhonze umukobwa rero cyane namubabaza
acagenda muri leta yamwumviza leta yani baca barabwira ati rero nimba biruko on chwarona bya bintu bito bito byose wamugiriye umva rero cyabigwa mu miliyoni 6,660 ni sisi ese nyene muri ubwo buryo basi rero umva rero amazi kubimubwira abikoze ko bacana kugenda rero kumufunga ni kuvuga rero koresha umwanya yabikoze ko ikiganiro yabikoze ikiganiro aho nyene umva rero koresha amazi kumufunga kumurikora cyangwa ati ngo agende kukiriki abisobanura avuge yuko bijya bintu atari ibyo none ni byanyabyo ni byari byo cyangwe baramuhatira oya je bimenyetso office vraiment ni byanyabyo kuko n'ugwandiko ruhari andi ariko ego je naramubonye muri mugano mwakoze muri Senga Media hariyo video hariyo amasezerano kandi amazina ni andi nimero ni za andi turazizi nyene ibintu nk'ivyo ikindi naco nzikoresha umwanya nyene ndamuzi koresha umwanya kuva ndamuzi muri exactly aho ni hariyo code rero ngaho koresha umwanya nta agende kwisubiramo iki zaga bikunda ashobora kuba yaramuteye ubwo bakanaka we never know canke ayani byo I cannot explain much about that reka nawe koresha umwanya nzoburondera kuko ibi bintu nibisobanutse neza na neza gusa ikintu kimwe coco guys abantu bose bafite izo numbe zo kujya amafaranga kuko ubunya bajya kuba baba muri Arabia bafite backup nini ya cyane kubera ko mbere byari bigoye kuko bagenda binyegeje ariko ubunya bagenda barungitswe n'igihugu kugira ngo bagende bakore bazibubaka igihugu asa rero urumva uyo muntu nta muntu abatandukanye n'icihebe umuntu wese atuma umuntu agerageza kwica kazoza ku Burundi uyonya bariciye babadakunda igihugu ciye kono wewe uko ndi umukobwa yaramaze kugura parcelle ahantu ayo mafaranga niyo ashaka kubakisha aho hantu koro ya ariko rero tukiri ngaho nyene mbe uvuze yuko koresha umwanya yagiye kumurega andi kuba kuri zone canke ni kiganiro yakoze koresha umwanya we yakoze ikiganiro kuvyerekeye nkuru yo just exactly nkunge twe twagikoze ni nkuko yakiyagikuru twe twagikoze muri Senga hama mukigipo bakigipostinga gusa natwe bibagashaza kudufunga gusa sinibaza yuko naje kubaza ikibazo bazomfunga we ahubwo abantu babivuga ngena na mategeko muraza sakoshi mu mwana ahubwo uza kumfungisha no ndamufunga uko urabona kuko twebwe abanyamakuru tujeje kumenya amakuru ubu twebwe rero tugaragara imbere y'ivyo binyamakuru rero tubivuga nitwe bica bigarukira ahubwo ngaho hategereza kuba hari ikintu gute umuntu woshira amakuru hanze atarayubeshi yego ibimenyetso bihari urabona ibimenyetso bisanzwe bihari kuko je naravuze ati binya none abisubiramo kubera ko ujya mukobwa wenda yashobora kuba agize imana kubera ko yarafite nimero yakoresha umwanya kuko nubwo koresha umwanya barasuye yarisubiye ko ababyumvise barabyumvise ababimenye barabimenye Roma kandi akaba afite n'imana kuko yarafite nimero yasisa kamurondera ubwo bisigura ati rero ari abandi benshi tutazi umubare usanga bagenda bakavariya bakazino ugasanga bahindutse imbwakazi kandi barakoze nk'imyaka 3 cyane bako barakora ugasanga barungise amafaranga umuhungu akamwizeza ibintu amufotorera amafoto yani y'inzu ariko arubaka umukobwa kaza agasanga nta kintu kimwe umuhungu yigeze akora kumbe amumuje amafoto ya fake ariko rero ngaho nyene je nibaza yuko hariyo ikindi kintu kinyegeje hagati ya Andi na koresha umwanya kuko muri video yanyu mwagaragaye muri Senga mwavuze yuko hari amahera ujya mukobwa naramwumvize kuri phone yuko hari amahera amwamwe yari yamaze kurira yego yari yamaze kumurira yego urumva Andi none mu miliyoni 6 sinumva ingene Andi yashobora kuba yaramurishe umukobwa ikintu kaca kivugwa yuko atari cyo yo muri amahera gute kandi ega n'ikintu cyagaragaje ko bijya binari byanyabyo n'igiki ni kubera ko koresha umwanya cyafungwa kuko akaba yarafunzwe ni byinshi bakora ariko nibibafungisha impamvu rero yaciyazana rero umuzi bakamufungisha akoresha umwanya ni kuba ko Justine bashatse guyani guhishije ibimenyetso ariko ubwo wonya ayo mategeko twese tuba turi munsi y'amategeko everybody know that ntabwo nareje amategeko ubabwira gute abo bakobwa mu ncamake nk'imana oya je no mubwira ati kuri kwimana pe ujya mukobwa nkuko nyira bisobanuye neza we yabikoze kubera ko avuga ati ni yani yaramaze kumwiza ko azomubera umugabo kandi umukobwa ariko arakora cyane avuga ati we nubundi azombera umugabo kubikora bino bintu ni nibisanzwe cyane umva nta muntu yohogwa kuba ariko arakora ikintu ngo kubera urukundo kuroba Jesse no janganda abantu ati ngo mwe babakobwa mwe ngo mure kuza muratanga amafaranga ku bahungu mukunda ebiki nibiki oya
ya nuko Stone uri kubwira abakobwa ku byo bakoze ujya mukobwa yavuze ukuri ibiki mbe wewe niye manuro woha nk'abakobwa bari je manuro nariza abakobwa cyane exactly yeah bro kuko urumva icyo umujyamo umwe agatukisha umuryango icyo canke hirya ejo naje ndashobora gukundwa n'umukobwa ari hari ugasanga amaze kumenya inkuru akacavuga bana murabaye ko bameze aho rero ntihagaze ikibazo nk'icyo kintu wowe gukora ikintu umuntu yitekererezaho kubera ko unabona dufate nk'ubundi for example amdi yari no mafaranga me yarafise akazi keza kandi yarafise n'ubuzima atari bubi cyane ariko hari gero vyoshika kagira uwundi muhungu kanaka unagutana ndo mupambanaji mu familia yao ugasanga irongeye mu diaspora cyangwa umuntu wari muri Arabia mukunda vyanyavyo ugasanga aretse kumukorera ibintu akaba yamukoreye kubera andi akaba yaretse gukorera ujya mu ngibira arakwere kubera abana akaba abantu nyene bagenda bakora bya bintu bol by'amafuti ugasanga wowe ukuraje wazia tu kumva ko wica amahirwe y'abantu bagera n'igihumbi cyane skeyo siyo haki so icyo ni cyo mbwiye abakobwa ba diaspora cyangwa abakobwa bo muri Arabia gaze yani gukora ikintu kubera urukundo ntabwo ari kibazo pe kandi yani nimuzuye muranashiramo ibintu yani by'ibiharuro cyane mu bintu by'inkundo kumva if you love someone nyene bimugaragarize pe nuzoze muca make nimuzoze murahora umuntu amakosa y'uwundi muntu reka umuntu ubwiwe azogwereza impamvu wenda yo kumwanga canke yo kuvuga tujya muntu numuhemu ariko utazokwita umuntu umuhemu ngo kubera ko wumvise ngundi muntu naka ngo yahemukiye naka izo bintu sivizana gato ya pe siziza ko yeye okay ibi byakoze andi maybe harashobora kuba byarakoze n'abandi tutamenye nuko byandi byashobora gusa nta muntu aba perfect mu buzima arashobora kuba yarabikoze bijya suko yaramufitiye ubwamwe umukobwa ari ugasanga byaciye mu yindi nzira nawe nyene ntitwo bimuhora rega ngaho nya muze ngaho ikibazo sico ikibazo gishingiye ku gihugu iterambere ry'igihugu cyacu ujya mkubwa bagi yale bora gapagasa mwanumva ngo na maetaji 3 ane jiwazi mzee unakoropa kuanzia kule yani nyumba ya inu unateremka zote unapanguza pote unafanya nini afizo franga nibibambazi baravyoza unakutana na hangaika hiyo miaka yote ugashusanga unashimana amafaranga nibo munabara nayakoresheje yana yatumikisha inga moja tu ampisi mubi atakina kimwe yani byafashije abandi bora basi angikuwa yani ni yakule mie akishanifia naenda bana kama watoto 200 wa mtoto mu barabara niwe badirishie maisha hapo sawa hivyo biba bizumvikana ariko pano gusanga umuntu akora ubuzima bwiwe hamwe gufata amafaranga nkayo umuntu aba yaruhiye cyane afu una ya spendinga moja na wajamaa twende tu enjoy ibitoro kuzuza mu muduga yani bakone kama wendo we oya yani cyo kibazo cy'igihugu yani kubera ko ngabona ni terambere ry'igihugu niyo mpamvu nyene igihugu cyabishingiye ko avuga ati guys mugende murondera ubuzima muze mwubaka igihugu ibyo nibyo kabisa ama Stone ndibaza iyo tuzobiyaga cyane mu bwaguke muri chapter 3 hari akabazo kanyuma nashatse kubaza akabazo k'amasiko dukeneye kumenya mu buzima bwa Stone uko yifashe uko ikintu kimushikiye cifata be nk'ubu Stone hoza nk'umu diaspora okay mu diaspora ko bavuga mu diaspora ico kibazo nakumvise ko kibaza na sisi ukatoka injuka nifasa mwenye akura bene uri nani uhoza umudiaspora nimba ari umudiaspora kazi sinzi akagupropoza nkingene numva kubandi nashobora kuvuga amazina gusa tuzobijamo muri chapter 3 tumenye ubwo buzima ingene abantu babufata n'ingene buri muntu abyimba hoza nk'uyo umudiaspora akagupropoza kubira Stone jewe ndazi yuko ufise umugore canke kuko ni benshi bazi yuko ufise umugore ntubihisha kuri kamera so ndazi yuko ufise umugore ariko nkeneye yuko wombera umugabo ariko après yo kumbera umugabo uzobimuhishe madame wawe ariko urumva ko bimuhisha madame wawe bizokugora nawe uzobimuhisha umwaka wose nta muntu yojyaje umuntu imyaka yose ndebo kubwawe tutarajya kwa sisi ndamubaza iki kibazo nawe nyine cyo bifatana oya sisi kubwawe sisi wari kumubaza je menisha jibi atakora sira nizo za Stone nyene reka basi ndakure kuri sisi sisi wewe kumva Stone muri no mwanya afise relationship n'umu diaspora uyu mu diaspora kazi wo ukabufise amakuru yanyayo yuko bakunda bari mu rukundo kandi amaze gukura amahera yuko Stone agira amukwe kuko ndazi aba diaspora kazi nibo bakura amahera yo gukwa nitubesha yani batarambya fulani wajuzi bari nani
oya ibyo byose ndabizi kuko iva n'umugenzi nawe nyine Amerisi wa fulani waduziye iba birakuya oya kuko ni wenzi yuko yakoze ubukwe Misi heze kuko congratulation kwanza iva uri hose nawe utantumiye ni wantumiye kandi je byandakaje umuceri wanje je nzuza kurira iwawe ntuzanire blague waranze kuntumira nimba wibaje yuko ujya mu menyesha makuru n'urusaku azava avuga ibintu ariko congratulation bro kaje undondere umeze uko nyene na January umunyamakuru n'umurusaku yavuga ibintu ari ibintu muzi ko yiva atari vyiza rero oya no hari inderia ntabwo asobanura ubiriza ngaho nyene tukiri ngaho hari ingene umuntu avuga utujambo twinshi ugasanga uri kuramwikeka maybe arashobora kuvuga n'ibitari iva Jesse namuzi ko ibintu bibi iva yambere inshuti yambere umugenzi kandi ndasubiyemo ndavuze congratulation naho benshi bakuvuga ko yuvuze yuvuze umugenzi ushatse gusobanura iki kandi muri predote y'utigize ibambe muri dote utigize irashika yabwa na invitation ari umugenzi yigeze kuma invitation nimba avuga fair part arayimpa yo kumucangira ariko umugiye kura invitation zo kuja kurya umuceri ntayo yamaye tubona yacha yumva isoni abo rero n'abagenzi abo batara abagenzi okay reka turacari kuri sisi wo ukaba ufise amakuru yuko agira kuri nkwa mbe nka wewe wovyakira gute kuri uyo mwanya umaze kubyumva wovuga ewana Stone je amakuru namaze kuyumva reka dukora ivyunguka canke wovuga Stone je ico kintu sinocemera nawe ujya mu nafise amahera okay ku ruhande rwanje Ko amahera ari mabi umaze kuvuga amahera ni mabi ushaka gusimba amafaranga ni meza oya amahera ni mabi kuko amafaranga aratuma utisezerano ugahinduka utariwe kubera amafaranga amafaranga oya tukiri ngaho nyene kwanza turavyibagiye none ko iki wavuze ngo tukiri ngaho nyene nanje sivyo kubera iki ukunda kuvuga ngo nzomenya ko ndagukunda ariko ndose amafaranga sikubera ko amafaranga ari mabi rero ahubwo ni kubera ko ari amafaranga ari meza kuko agaragaza umuntu icari vyanyavyo numva amafaranga ari acaba mabi akanavuga ko abari mabi kuko agaragaza umuntu icari umva nagara ari mabi kuko amafaranga aba mabi ico yakoresheje mu Giswahili bakunda kuvuga akantu eti pesa ni sabuni ya roho imaze kuba sabuni ya roho bisigura yuko nawe ufise urukoba rubi rurahindurwa n'inoti urumva mama era ni mani ico kintu muri chapter 3 sawa iyo niko rijeyo niko nabivuze so rege sinovyakira neza none umudiaspora niki kubera iki nanje eka kwanza chumanze nde ukibaza umudiaspora ni giki umudiaspora kera yari nkanje sivyo uno musi nanje nogenda hanze imana impeza giki sivyo noca mvuga ngo ngira ndondore undi muhungu ngo ndamukwe hayi kubera iki ivyo bintu rero mwihanga aba diaspora motife ngo amahera iki niki hari yari ndadushobora kugenda uravyumva kandi nanje sinoca mfata ngo ibiki n'ibiki ngo mu diaspora ngo ari anye ngo reka ngo nce ndamurutisha Stone ku buryo ngo noca nemera ngwankwe hayi kuko hino kibaza ko turi nawe Imana ishobora kumuhezagira akagenda hariya kandi amafaranga buraya nzojayo kuko sanzwe ndi muzi mwamba n'izindi muzi zijayo azojayo kandi na Jesse ndi mpunzi sindimwo none umugabo maze iryo zina ubu diaspora kuko rihindura abantu sivyo umuntu yumvise ngo mu diaspora abona ko ari ikintu cyahatari nicyo gituma nzo ko ahubwo kikibazo ico ni kibazo gikomeye cyane guys ngaho kwanza ndamusiguriye neza ku buryo aza kukishura neza urumva hariyo uburyo abantu dufatamo ibintu sisi urashobora kuba uzi ubuzima mubayemo yego si bubi si bwiza ariko uzi ubuzima mubayemo ukavuga jewe umugabo wanje namaze kumenya yuko ariko akunda ndazi yuko umugabo wanje ankunda ariko nawe nyene nimba yagiye muri ibyo bintu nuko ari kurondera ubuzima arabe ingene twaba kubwawe bifata gute je ntiyogenda avuga ngo ni kubera ngo ubuzima ngo iki ashaka canke ngo je ngo mbone ngo ni ubuzima atari bwiza ngo yagiye kubera ibiki ubuzima bwo mutera kugenda kubana n'undi mugore motife ngo namahera sivyo kandi ari umuntu nazi ejo hiwe ngo hameze gute behinge nishure jewe urishura vyiwawe jewe uyo mu diaspora ashatse kuwasije naze dusinye kontra
urumva dusinye kontra hanyuma nimba umwana wanje yoronka ca kintu cose azoba yani atararifuza ikintu ahita yego nyene wowe muhungu wanje yoronka ikintu jitene atanacifuza akaba amaze kukironka aze dusinye aho nyene rero niya byemera gusinya nawe wokwemera gusinya kuca umuheba Sisi canke muca musinyana ugumane na Sisi ariko nawe nyene mukunda kandi wumva muni ari umwana wa Sisi ayiho je menga biciye ntabwo kirimo menga biciye ari kubera amafaranga aciye mwayo mabako yo mu diaspora kugira je anshikire canke mo namushikire yaciye mabako y'undi mugore umugore niwe yakumenye iki byongora kuvyakira byongora no kuyakira uzi bastone Sisi yora ahubwo menga ndose no kuntu nkwepesha umwana wanje no mukwepesha kugira ntabeho abeshejeho nayo mahereje bavuga ngo ni kubera ngo uri mu diaspora kanaka menga no fuma nita ku rutare gaca ku biti n'amabuye jeje wewe sheri Sisi ari ibitare bimwe usanga ucako ugasanga kumbe cyari gisanzwe kiri hejuru y'ivyondo gaca bibiri ndani pe so bakunze ko za TV twagutebaje TV iri mwibanga iri mwibanga so uva burakuzwe cyane chapter 3 I think you'll be waiting for you Jeno sinya je amaze kwishura Jeno sinya kontra yo sinya kontra ariho umviriza muri chapter 3 hari ikibazo ntabagije ngaho kugira ngo abantu bacye sino kimenera ngaho ndaza kukimenera muri chapter 3 ariko Jeno muhunga Kuko nanje sinoheba umugabo ngo niko mu diaspora ngo agira azi ngo kuntwara bakuzi ba Stone NCC mwitegure muri commentaire hama iki kibazo tuzobabaza muri chapter 3 ego muze muciyumbire namwe nyene kuko nimba abavyo bashikira namwe birashobora kubashikira mu kibazo ibyo bibazo mukabyibazo cyane exactly okay ni musezere bakunzi banyu basa nyene nkibisanzwe nyene bakunzi ba Stone bakunzi ba TV banga ba TV banga okay bakunzi ba TV banga media nizere yuko mumeze neza kandi mwakoze kudukurikirana hama rero nyene na yani twavuga ukuntu byerekeye aba diaspora yani nkaca ndanga director utumwa nyene ku bakunzi sana rero ryabo baba diaspora apana abantu bari muri Afrika aba diaspora gusa ngahanye mu bwenge gubereza ino message yanyu guys nimba muri aba diaspora burya ntabwo muri yo kugira ngo muze kugara ku bantu kuko maze kubikurekana kenshi usanga abantu benshi baba diaspora uyu munsi bari babantu bari bagayitse kera cyane bari bafise ubuzima bubi bari bameze nk'imbwa mu buzima busanzwe bamaze gushikara muri America Australia Canada nyine ibintu nk'ivyo bagaca bahinduka bagaca bavuga ati rero ni kuko twakuze mu buzima abantu baduca amazi reka twe dukoresha amafaranga yacu kugira ngo dutume abandi bantu babasha gutatana guys nimwubaka igihugu mureke gusenya ingo z'abantu yenu ako kantu tuzokagaruka ko okay bakunzi ba Nasan TV official murahawe ikaze muze murakurikirana ama chapitre y'abakundanye twatanguye kuri Stone na Sisi ariko hari ikintu kinyegeje inyuma y'ibi byose kibabwira chapitre yawe iheze so be waiting kandi chapitre vumvise ngo azozana ubunga inyama Zoza n'ubureti cyangwa Sisi zoza ari inyama gusa rero ntuzo rutungura uwo munsi ujya kugira ngo wewe sizo kubwira nimba wiyigisha no munsi ariko nzoza wabyibagiye kugira ngo oya bravo kuba duteka buri munsi dore sikujya mimi niduteka sireka buri munsi nibyo kweli bateka buri munsi kweli kile se twabibuze naho ubundi hoho nyene umuntu ateka nk'isanga okay bakunzi ba Nasan TV official murababonye abakunzi banyu hama tuzosubira atakumbye atandana mnashido boneshe twicara no ku ntebe zitagira amakuse intebe zitagira amakuse ibi nibyo kweli nonda kubeshe twicara no ku ntebe zitagira amakuse kuko n'amatara yagiye wase ariko iwacu umviriza intebe zitagira amakuse murabona flat hali murabona sabufa ni buke ibi rero urumva abantu nibaze baraduhenda ngo nta mahera bafise okay see you guys ciao ciao